ariko mu gihugu cy'u Burundi hariko haravugwa ayandi makuru tugomba kwinjirako idoni icambika duhere kuri uno wo bavuye ko ari maneko w'igihugu cy'u Rwanda yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse bivugwa yuko yakorana n'igihugu cy'u Rwanda akorana yarabaye umupatriote wo guharanira agateka k'abahutu kuko bari babayeho nabi kiriya gihe aravuga ati dukeneye ko abahutu bishire kandi bizane mu Burundi bagire uburenganzira cyo kimwe n'abatutsi urumva mugabo ico carashitsweko CMDD-FDD yaramupfunyirije urugendo baja Arusha bagira amasezerano y'uburyo abahutu n'abatutsi n'abatwa bagomba gusabikanya mu bintu byose mugabo gushika ubu hari abantu bakubwira bati abahutu mu Burundi baracinyijwe bacu abakunzi b'ibiganiro byacu abakunzi ba BF4 nkuko mubibona ngaha abakunzi ba Kodi Empire nizere yuko mukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu nkundi ndabaramutse ndabahe mwiro cyangwa mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana ariko ikaze muri kino kiganiro turi n'umusanguzi tugiye kubana mu gano kigufi cyane ari nayo mpamvu ndabasaba neza yuko tugiye kubana mu kanya gato urabe kino kiganiro kimare kugira ngo ntuze kugita hagati kubera ko twakira mu message ngo ibi bimeze gute kubera ko hari icyo twavuze mu mpera z'ikiganiro ugasanga ntimwabyumvise ariko mbere ko tuje kuganira n'izina mu mugenzi w'abarundi turamukanye bamusanguzi baramutse gute Jenda komera n'ukuri ndashima Imana uko bikose reka ahubwo nce profit umwanya kuramutsa abakunzi ba Kodi Empire aho muherereye hose Yesu yundi abahanikazi muri kiganiro icyo wari urwaye bakitse oya sindarwaye umugabo nyene ngwara nk'umugabo numvise mukindi bavuga ngo ndimbwa y'umworo yibigwaye irigwana akombure ninagenda ngize kandi ukwiye ko no kwa musangozi tuje mu kiganiro mu gihe hariko haravugwa amakuru menshi n'umusika tureke iby'isoko ariko mu gihugu cy'u Burundi hariko haravugwa ayandi makuru tugomba kwinjirako idoni icambika duhere kuri uno wo bavuye ko ari maneko w'igihugu cy'u Rwanda yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse bivugwa yuko yakorana n'igihugu cy'u Rwanda akorana na M23 bivugwa neza yuko yafatiwe mu wundi mwanya n'umwanya ashobora kurungikwa no mu gihugu cha Kongo Kinshasa kugira ngo ashobore kubazwa ibiriko ivy'ikaragizo aho bitwa Benjamin ndazi yo nkuru ushobora uri mu bayumvise turashaka kutubwira ntutubwire ko uwo muntu bimeze eske aba infiltre nyamba yabo nikanyikwe yo barumwe cyangwa abantu n'abandi bagomba kuza kwesupyona mu Burundi kugira ngo bashobore gutwara amakuru urakoze cyane Kodi mu bisanzwe iyo amakuru nk'ayabareka arakwiragizwa akenshi abantu tugomba kwiyumvira kuyiga ko cyane sivyo Uburundi burafise nivyo urwego rw'iperereza ushobora kuba kwitigendereza ariko kandi Uburundi burafise n'urwego rw'igipolisi kandi izi nzego zose ziba zifise n'abavugizi sivyo tumaze iminsi tubona ibintu byinshi cyane bitari bimeze neza bivugwa ku Burundi by'ibinyoma cyane ugasanga hariho n'iby'ukuri byavuzwe mugabo bene abo byiga batarashobora kubishira hanze bataratanga umuco ibi ni ibintu rero biba bisaba kwitondera cyane kuko hari igihe utanga inkuru kibaza ngo ushatse kuremesha bamwe n'abandi ugasanga hagura abasambuye iyi nkuru ya Benjamin bivugwa ko yakorera M23 yari nk'umu espion narayibonye Benjamin Babunga narayibonye mugabo ntabwo ushobora kuza ndayemeza yuko ari yukuri kubera ko wanashaka kuvuga ko yafashwe kwigirira rya 2025 ku kwezi nyene impamvu nashobora kwemeza ni kubera iki sinibaza ko leta y'u Burundi yofata umuntu nk'uyu ntibitangaze ntibibwira abantu ntibivuge public leta y'u Burundi ni umunyamahanga wafata mu makosa mugabo kandi sevure uko kwawe niyo uko ushobora kuba yamufata akabigira ibanga mugabo kumva z'amatohoza bikabibanga
ego none nimba yafashe kuvuza amatohoza bikabirangana ko aba bantu babisakaje babikuye ko nyene ntabwo bige ko uribuka ko mu minsi iheze bazanye propaganda yuko hari umuntu yakoze ko usanga igitsina cagiye bakemeza ko abo bantu aba ari abakongomani mugabo twaragucunguje neza turavyiga ko tuza gusanga source yavyo ntihakujya akanyaru cyane bose bari bakeneye guteranya abarundi n'abakongomani sibyo kuko icyo tokwibaza ko n'uyu ari uwundi mukenyuro bazanye ariko bwana musisanguzi naho uburundi burashobora kumufata mu mvo z'amatohoza haro n'ubwo mbashi kuko uwo muntu bivana n'ico bamuziko ko nashobora kuyadukiza no munsi turagufasha ataco bakuziko mugabo icyo bakuziko ni ngombwa ko ngo wakwihenda muri he niko biri urumva musanzwe kodi ahantu uragomba kudugira natangwe mvuga ko Burundi bufise igisata kigendereza kandi gikomeye kandi mu by'ukuri gendereza ry'u Burundi rirahambaye cyane riri ku rwego rudasanzwe nimba uyu Benjamin Koko bamufashe kubera ko yari umu espion wa M23 womenya ko atazi wari wa mbere afashwe bazobaha hano n'abandi baba barafashwe sajose niyo bari wa mbere afashwe ashobora kuba n'abandi bitandukanye hariho abaza gucokera mu Burundi wanashaka baja no ku ma front line bakibaza ko mu Burundi gwitaha urumva nuko akaza kugira lokale mu Burundi après excitant agaca subira muri Kongo ukamubona afise umuheto cyane yamanje kuja mu wundi kwiga karere ni benshi baguma bafatwa ngaho même sinataka kuvuga ati ivya Benjamin sinovyemeza mbona havyemeza nabifite kabisa sinovyemeza mugabo ushaka kuvuga ko bamaniye kubama bafashwe ega se abamwe turagusafatwa ba M23 naho Rwanda bama batoraguye ku bwinshi urumva bama bafashwe niyo mpamvu je maze imisi nkora ibiganiro kodi byo guhumura amaso abarundi bareke guhendwa ariko bwana musisanguzi twegeje kuraba aho dukura amakuru biraboneka cyane yuko uwo Benjamin Babunga atwari ryambere yaraje mu Burundi kuko amakuru mbona ngaho ariko arasaka avuga yuko yatawe ngaha muri yo mugambo w'icu Burundi baza ibinyamakuru bishimwe baza kubona inkuru zabikoze bivuga yuko nkuko amakuru atandukanye bivuga uje Benjamin Babunga ngo yatawe muri yombi mu Burundi ng'inekinizo ya 2005 avugwa nk'umwe mu bantu bakomeye bakwiragiza propaganda ishigikira u Rwanda ku rubuga rwa X kandi bivugwa yuko yarafitaniye imigenderanire n'abategetsi ba AFC M23 hamwe na Kigali bivugwa yuko yaramaze amezi menshi akurikiranwa n'inzego z'ubutasi zo mu gihugu cy'u Burundi kandi ashobora no kurungikwa muri Kinshasa umwanya n'umwanya rero nyamba inzego z'ubutasi zo muri zari zimaze kugirana sijyambere baje mu Burundi bo baba bari bakimiga iyo nkuru nayisomye kodi nayisomye mugabo nayigize ko amakenga cyane kuko n'umwanditsi w'iyo nkuru hari ukuntu yashatse kurengera rya munani leta y'u Burundi kumva ko yoba imwagiriza ko agira propaganda kuri X gusa hari uko urashaka kurengera rya munani leta y'u Burundi gusa ivyuko dufise igisata kigendereza gikora neza government perfect ico ndacemera ntawo kwigira surivu hano mu gihugu yibaza ngo ntibo munoba niba patano ukora icyaha mu Rwanda ngahurire mu Burundi leta y'u nyama yabafashwa ikabashikiriza u Rwanda ariko bana musabuzi iyo umuntu bamwikiretse baramugira ko matohoza aja mu ikosa mu gihe babona ko amatohoza bakoze hari ikindi kintu yaragamije ivyo ndazi ko tuvyumvikana niko bimeze rero uyu Benjamin twovuga yuko tuvyebije ngo tubihakane ariko ngo nta nduru mwibwira ngo basoze ubusa reka ngo ikintu kimwe kote ikintu maze kubona kwigendereza y'u Burundi ni gake bagufata ku mvo z'amatohoza baba baramaze ni gake kuko niyo bagufashe
bakwereka ivyemezo uyu si wowe yakoze ibi n'ibi proof byisigureko urumva mugabo mbere yo hafatwa umwanzuro wo kugufata baba baragupereje neza bakakwiga ko kamwe ku kandi uyu Benjamin rero sinibaza ko ari leta y'u Burundi yavuze ko izo mutwara Kinshasa mu masaha make sindavyibaza kuko deja uyu munsi turo 30 nimba yafashe le 25 uwo yanditse nkuru bikavuga ko azotwaba Kinshasa mu masaha make inkuru yagiye kwa musasagozi inkuru yamenyekanye ku munsi w'ejo ntabwo inkuru yari bwaje habona ariko ejo le 29 niho inkuru atangura gusaka ntawe uzi iyo yapfuye ariko yavuye hose rega mubwira ikintu kimwe ko Rabin uri ku mutangazamakuru wo mu Burundi yaburi ibirengero mu Rwanda yitwa Rabin sivyo hari ntaraboneka aramurisha Rabin akidisparaître u Rwanda rwavuga ko yagiye ibinyamakuru byo mu Rwanda byemeza ko Rabin yatasha mu Burundi ari perezida ry'u Burundi byamufasha koko Rabin yari kwemera gutaha mu Burundi nta trace nimwe yigeze igaragara ko Rabin yashitse mu Burundi rero kuko inu Benjamin tutobona ko bari kubashaka kugira propaganda kuko iyo batoba baramukoresheje bakamujya bakemeza ko ari perezida ry'u Burundi byamufasha ivyo birashoboka abo bavuga ko yafatiwe mu Burundi berekanye ndako passport yagongeshije ko yinje gutaka bw'u Burundi ntabyo urumva rero jewe sinje kwemeza mu byukuri iby'iyi nkuru ni nkuko nashobora kuyihakana kuko nziko hariho n'abandi bamaneko ba M23 bamaze gufatwa sinabamaneko gusa sitivebye hariho n'abasirikare ba M23 bataye ugamba bahungira mu Burundi bafashwe abo aribo bahunze ari bahunze umva n'impunzi no nta musirikare ahunga batamudemobilije iyo yahunze batamudemobilije agahungira mu kindi gihugu aca yishikana nka kumwe b'abapolisi b'abagomana twebwe abapolisi twere nibi turishikanye even yari umuroberi ntabwo ati je nari umuroberi hanaka mugabo ndishikanye nuko bigenda wowe rero ugashikira mu mwana w'umuntu ko yari inshuti yawe cyangwa ugashikira mu hoteli bakakudoma bagufata none apana nk'umwesipio bagufata nk'impozi y'ikibi nk'umuntu aje guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu niko bagufata uyu rero Benjamin d'abord usibye ko ntemera ko yafatiwe hano mu Burundi nuko nzi ko iperereza ry'ubundi rikora neza sinona bihakana ibicije na kwijana ariko nivyaho ngombwa yuko ajanwa Kinshasa tuzobimenya ndabizi iyi nkuru tuzoyimenya izoja ku mbuga abadukurikirana ndazi ko bazomenya ko ikose iyo nkuru ariko maye dufite rimwe tubana musanze kakure hari mu diplomate wo mu Burundi ari ku izina rya Fred Gateretse Ngoga yarayashikije amajambo akomeye cyane amajambo y'ibintu je nyine bo mu gihugu cy'u Burundi havuga neza yuko umuntu w'ubwoko bw'abatutsi mu Burundi akumirwa cyane ndetse hariho n'inzira adashobora kujamo cyane ahantu adashobora gushika kubera ko uko yaremwe cyangwa ko yavutse bamusanguzi n'amajambo menshi yu Fred bavuga ko ari umwe mu diplomate bakomeye b'abarundi bakorera mu nzego z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Union Africaine yatangaje ko ivangurwa rikorerwa abatutsi rikiri kibazo gihangayikishije mu Burundi ibintu bivugwa yuko byashabuje abantu benshi ndetse bikaba bikomeje guteza impari hari benshi bagiye baramwishura bere kuri ambassadeur w'Inyamitwe yabica bivuga ko ariko bana musangozi reka tugarukire kuri ibi Fred Gateretse Ngoga yavutse ibi bintu kweri ugerageje kuraba ndibaza nawe hari ibyo ubonesha amaso abatutsi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ubwoko kanaka buravangu bimeze gute urakoze cyane Code si malheureusement sinabonye ico ambassadeur Nyamitwe yabivuze ko mugabo nka jewe yego d'abord mfatiye ku bihe turiko twimiriza amatora sibyo abanyepolitike bamwe barazimye ku rubuga rwa politike kandi ikiguzi cyose bibasaba bariteguye kugitanga kugira basubire ku rubuga rwa politike
mugabo uyu Gateretse no mubwira ko ikarata y'amoko mu Burundi takijya ntabwo ikijya kubera ko abarundi turashingiye cyane ku masezerano ya Arusha mbere ugiye no kuraba mu nzego nyinshi zano mu gihugu cy'u Burundi uzosanga abatutsi aribo bari mieux placé gusumba abahutu urumva abatutsi bafite ibice byinshi gusumba abahutu mu byiciro by'ishirahamwe niyo mpamvu uyu Gateretse abatutsi nyine bashobora no kuba bamutera ibyatsi kubera ko asa n'uwo bagiye kubakwegera asa n'uwo bagiye kubakwegera hariho abahutu babonye ivyo niko ndavuga bashobora guca batwarwa n'agashavu bagashaka guca bareklama ko justice ihindurwa donc ikorwa amasezerano yarusha ahindura abe appliqué aho exactement je ndazi hariho ibyiciro aya masezerano therapy none tuje mu ma église ama église ntabwo afatwa nk'ama ASP yego none ibi by'abahutu n'abatutsi biri appliqué wapi ntabwo ugendera mu mabanki ntabiri ugendera mu assurance ntabiriyo rero umututsi cyangwa se umuntu ashobora kuza avuga ngo umututsi mu Burundi afashwe nabi uwo ni inyungu agomba kurondera yitwaje ubwoko bw'abatutsi nta kumwe Kagame abikora urumva haba hari inyungu we abibonamo nta kumwe Kagame abikora memba na kozuma aba banabivuga uko uzosanga ari nabo bacinyiza abatutsi gusumba urumva yigira ko ari umuvugizi wabo akigira ko ari umucunguzi wabo mugabo nibo babacinyiza cyane gusumba ariko bwana Musamuzi naguciriyemo hari akantu wari uvuze yuko baba bikeneye inyungu zabo inyungu personnel uvuga yuko ngo hose ariko aravuga ivyo bivugwa ko yipfuza kuronka ikibanza cyo kubicegera cy'umukuru w'igihugu cyahe ngo mushikiranganje wo kwivuna basi jewe uwo mugabo hariho ibintu byinshi ndamuziko byo mwibanga ntashobora kuba nuvugira kuri kamera sivyo hari ibintu umuntu adashobora kubabwira ko kuri kamera basanzwe azi donc noba ndamufukuye kabisa noba ndamufukuye niyo mpamvu navuze ni hari inyungu ziyo binafsi akeneye siyo bwite ni nk'uko hoca haduka uwundi akavuga ati abahutu mu Burundi bariko bafatwa nabi bariko baracinyizwa nubwo bivuga ko ari intwaro y'abahutu none hagati y'abo bantu babiri boca bumvira ndi nyine coburi yuva ni mu bisanzwe tugomba kuraba mu Burundi ikintu cy'amoko ibwirizwa shingiro kiyavuga ko iki urumva apana ko jewe ndondera ikibanza runaka cyagenewe umututsi hama bakinyime incemo mindunga abatutsi dufashwe nabi niwo mututsi wenyene tutsi ni beshi vice president ndetse umututsi Prosper bazombanza agomba kumusubira none oya agomba kuzana iterabwo hariho n'abantu unumvizwa none umuntu yanyoye utagosoye n'ivyatsi yanyoye baramuroze bimeze gute ubwoko si umuntu umwe urumva wowe nimba ikibanza runaka cyagenewe umututsi ukaba utagishizwemwo kikajamo ubundi mututsi basatisfait rimwe maze imisi mvuga maze imisi ntagakaruro kuri Rwasa yarabaye umupatriote wo guharanira agateka k'abahutu kuko bari babayeho nabi kiriya gihe aravuga ati dukeneye ko abahutu bishire kandi bizane mu Burundi bagire uburenganzira cyo kimwe n'abatutsi urumva mugabo ico carashitsweko CMDD-FDD yaramupfunyirije urugendo baja Arusha bagira amasezerano y'uburyo abahutu n'abatutsi n'abatwa bagomba gusabikanya mu bintu byose mugabo gushika ubu hari abantu bakubwira bati abahutu mu Burundi baracinyijwe kubera batabonye Rwasa ari president urumva Rwasa yari yikeneye kuba president
gusa ijya niyo karate yashimye kugira ngo izomushikane kuba president ego kuba yatabaye president ntibisobanura ko abahutu bakiri mu buja negative n'uyu mugabo rero kuba tarose bijya wowe nuko wavuze ibyo gusa jenzi byinshi ndamuzi ko mama byinshi kuba bijya byose yipfuje atabishatse bitamworoheye ntibica bivuga ko abatutsi bose batabironse hajya hose yarakeneye hari abatutsi kuko n'amaposte yari destino ku batutsi nuko niho nanjye bavuga ati ngomba kuba president none byogenda gute ntibikunda ko twese tuba president hari abagomba gutwara n'abagomba gutwarwa kandi twese tugomba kunyugwa naho tuba turi aba bantu rero banatunyoteza n'amazi batugurira baba bagomba kuroga abarundi mu mitwe tugomba kubiyamiriza tubiyamirize kabisa tubamirire kure aba nta ciza namba barondera abarundi hajye ntavuze ngo mu diplomate none wa mututsi nawe yigaza kaminuza gaheza akaba tarose n'ahantu yicara nawe acavuga iki bamwe bacarufuka umuntu ibintu by'isi uno munsi nako arabasatijwe n'ahantu ari hariho n'abatarashi hajyana ni bimwe n'ubikunda ni bimwe mu kindi bavuga ngo uwurira nyina n'umuherutse ego uwurira nyina n'umuherutse kandi aba uyarira njya mu kano uyarira njya mu kano ego naguma mbwira ikintu kanacihoza nukubona usangozi ntitugomba kurambira abantu canke kubabwira vyinshi ko umwanya uracyahari turacyategurira ibindi biganiro vyinshi reka ndagushimire cyane ndagushimira nanje no kucishimira cyane mu bwese twari mu biganiro wamaze gukanda subscribe canke kuri like muri kino biganiro nizera yuko wahumviye itambike muri zino ngingo zigera kuri zibiri tubashikirije ndibazo kandi twategura iki kiganiro kivuga neza yuko ingamba z'ubwirinzi za President Paul Kagame zahereye Kanombe iyi ni APR nakiriye kuva mu gihugu cy'u Rwanda ingamba z'ubwirinzi ziri Kanombe ingamba z'ubwirinzi zagiye kurinda kaburi kikanombe ko nazo bazicanye mu kaburi ni oya ingamba z'ubwirinzi zagiye kurinda kaburi oya ingamba z'ubwirinzi ego zagiye kurinda bapfu bari Kanombe ayo uratahura ibiganiro twakwikorana nuko sinzi umwanya ko bikunda reka turabigaza ko bikunda ndafite byinshi kabisa n'ukivuga no turagitegura n'ibikunda turaza kubiganira ko nta kibazo reka ndabashimire mwese mubana natwe biganiro bitandukanye kumbure sinobabwira ngo bayi ko turasubira nakagaruka woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cane cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.